ndumiwe. Sauda sindi konda gutwenga ariko mu buzima kwanza nta giti gigucumita amaso kabiri kandi Akestone ariko arakubesha. Tugifatiye muri vya bindi nyene bariko baravuga hirya no hino. Sauda urafise inda ya Akestone. Jewe oya nibyo sinabajije wewe Akestone. Hamwe kuzanyisha imeda ndiko ndabona abantu beshe ko ramvuguruza je nka Dada Suto. Uko ibintu ndiko ndavuga atari byo. Koresha umwanya wenyene yavyivuga imbere ya kamera imbere ya social media aravuga kandi ashimitse aravuga ati Sauda arafise inda ya Akesi. Sibanga surukurukuru. Sauda iko na mimba. Sauda iko na mimba yande. Mimba ya Akesi. Aha nta banga ririmo. N'abantu bariko baradukurikirana aha n'abantu bakuze kandi barabizi. Nace nsanga nace mvuga ati ntibyambabaza kuko mvuga ati nububeshi kibabaza nkandi nkaca mvuga ati urabehesha abantu ukuri kuzomenyekana n'uri kuzora kuri yonenera imbuza nimba ari imbanyi gashabasha ni nabi inge ndababazi je abantu bose bavuga ko ngo indangu bikindi bindi none inda nimbi cyane. Hera bakunze INYISHU media ku microphone mukona nice behands ko mukona baba banshi nkuko bisanzwe ndakona mukije venye naho rero mwaramutse cyangwa bwakeye. Kwa Islamu assalamu alaikum. Kwa natakia ni maandalizi mema wangine mshanzani Shabani nini kila kitu kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Amina ama amin. So guys, no nice ndimbere kamera nje gukora iki Dada Sutwa no busutwa n'abakindi banda bubazanye uko bose mumaze kumabwa ati nice zo busutwa azanye mashow bintu meze fresh. Nice no musinje kuvuga ati nko kwivuguruza kuko navuga ati ko kubarondera batangwa kungarako ni ushaka ko dukorana ibintu nk'ibyo nivuguruze kwande kwa Sauda Shetu mama wa Kuri TV. Hari ikigano nabonye mo bakoze muri Kuri TV bavuga amajambo menshi kunoko. Nice je ni Dada Sutwa kandi maze kubona ubusutwa rifuka indabize imbere ya kamera abafana banyu bagira ntibabikurikirane. The first time nagiye ati ngo je Nice ngiye ku Sauda ngiye kumuvumbura hari nyabugete numvise amakuru je numvise amakuru y'ubusutwa bambwira ati yuko Sauda biramuka bamwirukanye wabo none nkaje nka Dada Sutwa nokora iki rifuka ngenda aho babwa bambwiye ko bamwirukanye ngenda murabe mwanyumviriza nyabugete ndagenda ndashorera na kamera turagenda turamubura. Wa makomatire menshi osi wabo ego naravyemeye nti uhari wabo niho bari bamwirukanye icambe cinyigeje nyuma ya Sauda ko bari bamwirukanye wabo kuri kamera je muri Kuri TV bati ngo siba ni bari bamwirukanye muranyumviriza ego ko Sauda ndahazi gusa hajya niho bari bamwirukanye we yarasigaye yaba baravuga amajambo menshi jewe ngo nayingiye kumuvumbura Nice Sky bari kumwe na Akestone je navuga ati je simvumbura nkuda surprise nka Dada Sutwa n'ubusutwa numvise bavuga ati Akestone bari kumwe na Nice Sky nyuma yo guhana na Sauda Shetu none nkaje mu bakobwa b'abasutwa nore kubwo busutwa so niho nagiye kuba Nice Sky kugirane ndabavumbura kumwe na Akestone nakesera gahakanye ngo ntibari bari kumwe muranyumviriza umva ni ibintu bavuga ati ni nko kumvuguruza ibyo byose ngo nakozeyo bari ubusutwa bari ububeshe INYISHU media ntibiraduresha never. So Sauda Shetu hama kile kiganiro twakoranye na koresha umwanya tuvuga ati yuko Sauda you are pregnant urafise inda ya numvise buvuguruza murabinyegezo hino na hirya ntanda ufise ntaki kile tuvuga ati warayikuyeyo miriko Dada Sutwa sibyo kimubwira manager wacu Xebam ngo cufuta ikiganiro never mimi niko Dada Sutwa Sauda urafise inda yande ya Akestone izo kirusikintu cyo guhisha none inda sibisa kuko si yisubira inyuma nizi imbere none ubu nurabihisha abafana bazobyibonera. Kiese vuga ati je narayikuyeyo Nice je ngarutse muri waka gukora ibiganiro warayikuyeyo uzoba warayikuyeyo ariko inda urayifise. Abakunze INYISHU media Sauda arafise inda kiese avuga ati yayikuyeyo naho yazoba yakuyeyo ni azoza avuga ati je ndera mu ndabe ntandafise kuko yaruguriye imashini mwarayibonye ngo ndabara ngo ndafise inda mwarayibonye kaka tagura imashini yose uko nkaje nandafise murabibona ndi play ndashaka kuvyerekana ariko wewe kugura imashini yose byarabaye so ubwo busotwa Sauda banze nishushe kwa ndamaje kama Dada Sutwa akanzi Sauda aravuga ati ngo Nice ngo cyangwa avuga ati ngo journaliste ngo nindatigeze ngo aza muhira ngo amikiganiro Sauda nerekana ama message Sauda namubwiye ati Sauda je ibintu zo kwanja kukunda nkakubura aha naha nkakubura ngo mazana gusutwa umenga makuru ntiyizewe ntameze fresh ko gutoza dukora ibiganiro mama ibibazo shaka kukubaza tubiyage
he waranyankira avuga ararira ona isisi nkine kubona ikimbere akamera none umuntu yarize yari yikekiki kandi Sauda ni kintu nakubwira je n'uvuga mugenzi wawe wewe umwanya n'umwanya umenga urirofa mu buzima hari kintu nakubwira ati nta giti kigucumita amaso kabiri uko akestani yaje imbere ya kamera niwe yavyivuge we jewe Sauda ntitugize dukundana iryo jambo yararivuze ntaryo yavuze abafana namwe dika kuzamura ba ibimenga muri bigugu n'ibintu yivugiye aravuga ati ko je na Sauda shetu ngo ntivigeze dukundana twabona amakamera barasomana ubu rero bwa kabiri tuje tubona barango baragatse mu rukundo bimeze uko mani bike kutubesha wakatwara bahinyoye mani jewe mama kama DADA SUTWA mutazomishano gusa so Sauda sheto nuko no musina chatse kusenda koronda tukora ikigana naho wangaye ko uranka wankiyiki hamwe kuzo nyinshi media ndiko ndabona abantu beshe ko ramvuguruza je nka DADA SUTWA uko ibintu ndiko ndavuga atari byo nkasinga unya dukorana wasigira kora mu nyinshi media nabonye agiye kora mu kigero na Sauda baramvuguza avuga ati yo Sauda ngo ntanda fisi koresha umwanya wenyene yavyivuga imbere ya kamera imbere ya social media aravuga kandi ashimitse aravuga ati Sauda arafise inda ya akesi sibanga surukurukuru Sauda iko na mimba Sauda iko na mimba yande mimba ya akesi aha nta banga ririmo n'abantu bariko baradukurikirana aha n'abantu bakuze kandi barabizi Sauda yaravuze wenyine ati kenewe kuzarazara uko na uko sio solution subuhizi kuko indaya jenne nkunde indaya zandaya zikorara kuri yonze ku mapave bajya bariyakiriye nibwo buzima bibereyemwe urumva baravyemera nubwo busuzura bukwiye kwakoresha umwanya niwe yavyivugiye Sauda arafise inda yake sinyarike kutubesha koresha umwanya ntavyo waravuze ntavyo wabuze abakozi bishona mwarabonye ntavyo mwabonye ivyo bibiri uranyumviriza ariko ukumvuguruza ngira nigituriye murabonye ikiganiro koresha umwanya akoze muri Live TV ngo ndamaramaye mani turi muri industry reka kuza munatubesha Sauda you are pregnant Sauda urafise inda je nka DADA SUTWA nta bifunda gufitiye je tugeze mu ziramazana uri mu mizirima tugeze hari ibintu byo kubesha man tureke kwaza ko tubwo ibintu nk'ibyo mu ziramazana harageze ibintu byo kubesha tubishipe imene ibusuma dushipe ariko uri kura tubesha abafana ngo nta ufise atanda ufise ngo dukorane ikigaro je nka DADA SUTWA niko naje ubwo busutwa turabe junyereke inda fresh turabe katanga ufise kira tuvuga ati warayikuyeyo sawa nzomanika amaboko bwati amaboko yanjye nagutsanginga yanda yamanitse bwati je nahise ndayemanitse amaboko je DADA SUTWA so koresha umwanya wewe cyenda kugaya man nubwo kumara koresha umwanya ndakugaya wewe wari umuntu nahora nemera wahagarara kuja mu ryawe ubucemo nuko zikigera muri Live TV uvuga ati ngo Sauda ntanda fisi bwa mbere wari umuntu uvugisha ukuri man ibintu byo biturire si byiza jewe mwezi ramazani harageze nta bintu byo kubesha umuntu wese azi ko akantu kose kari kukuri ndakazi bifoke ndakavuge nta biturire jengya turi muri industry Sauda reka kunyegeza inda si yisubira zino niyizi imbere nyamara urukundo rwawe akesi yarakwihakanye imbere akamera turabibonye ngo je na Sauda tuvuze dukundana ibintu byinshi kandi ufise inda yiwe mukobwa nta giti kigucumita amaso kabiri Sauda ufise umwana wa mbere mu wa kabiri man nice shananda DADA SUTWA umiriza ko zayishimira siniko ndamutwenga mvuga mugenzanje ariko nuko ari karabesha ariko ije bakamera none nko guhisha umwana cyangwa bati ngo wazi akakora ikosaje ugakora ikosaje kukorora uwo mwana uyo mana ntakombea dua azoca guhitana muvyare amezi 9 jenze nzaza ndo kukwibarutse ndakwibarutse uri kwa muganga uje kuvyavuga ati tuzaninjya nibisanzwe use no kwitahura mu buzima Sauda sindi ko ndagutwenga ariko mu buzima kwanza nta giti kigucumita amaso kabiri kandi akestone ari karakubesha tugifatiye muri vya bindi nyene bariko baravuga hirya no hino Sauda urafise inda ya akestone jewe oya nibyo sinabajije wewe akesi ariko arakubesha umukobwa ara muri Sauda yarigeze gukora ikiganiro muramuvuga ibintu byinshi muramutuka nanje ni mutuki ariko ndiko mvuga ukuri guca mu ziko ntigusha Sauda arafise inda yiyo bayiyemera mu kiganiro bakoze muri Live TV yari kugurira imashini yose akerekana mu nda kuko ni muri abana akavuga ati genda bakofisi inda cyangwa atayafise kweki yarehereje ngaha iko maze Sauda abana uko mumbona ndafise inda apana ko bakubona wowe kumbona wowe ukubizi we ndayifise
jewe cyane mbona wambaye umupira w'imbeho Special tag hariho akabazo nga Sauda urafise inda ndabivuze ndabishimitse jewe nka dada sutwa ubusitani nabufise uragira imana tuzohure mwibarabara duce ndagufotora cyenda gupostinga Musa akese ariko arakubesha akese ngira keneye ama viewers ashaka ngo ube mama wa Kala TV yarakwihaka imbere kamera ngo kutigeze ngo bana mama wa Kala TV ngo ni nkakuje nabone yo kuyita ngo uko ari president iryo jambo ntagyo yavuze Sauda sherto mama yangu Sauda sina bifuna mtu ila udada sutwa wangu utaniponzaga abakoze ikakunza nishoshe maji hama bakoze nyinshi media akandi kanu kanyuma duheze ikiganiro je Sauda umada murondera hasi no hejuru ugumunyihisha mama yangu tukikutana duhuye zabuhere mukoshi jokia kipindi mekizimaga nikacheka ndatugera bwati we mana Sauda ewe mana yanje Sauda asiye gusira nakeza niba kicarana uku ngo sheri ewe mana yanje abakobwa tu man abakobwa nabwenge dufisi nkababwa ati abakobwa tumvira munyo uwo muntu ntiyabeshe kuko bwati umunyembwa tukisha umuryango Sauda ukatugisha abakobwa bose tukomeze namazani uko mduto wa Kiislamu utangure kubesha mama nice naje kubesha jewe XA rero tutu budusiga nkora ibiganiro bya Sauda ukaca mu telefone uharira uga telefone ukarira futisho kipindi unani ari bi ikico cakagifuta yifoge gipostingwe abafana kubita commentaire Sauda avuga ati ngo ntandafise nahagaruke yerekane mu nda yuko atandafise ariko je nabihamye ko Sauda afise inda kireta avuga ati ngo rayikuyeyo kandi Sauda ni kirofa kuko mu buzima nta giti kigucumita mu maso kabiri arafise umwana wa mbere agiye kuta no wa kabiri se watamwereka ma cyenebuka kanyakana ko bati ngo umwana wibaza mitwa Pele Enkoni rayikumva ari wacagira Sami ngo none Sami we ego kwera umuntu mutigeze muvogorana ngo yoza ngo kwitira umwana ikazatubesha muri wakatwara abahinyuye kwanza abantu mwigi mwabuze muzokora desabone kuri wakarati ko mutarayikora Kora desabone bakatubesha je nice mana dada sutwa ugati bakora desabone ubamaze kuza followers ja musha kuda desabone ziva gushaka kuri sensa yo kese chahiyaho batazobishano darije gusinda ubwo ayo makuru kuyakira kiganira nabonye imana musira amazani harageze hasigaye imisinganiro 23 ubu batangoye Shabani ucutangwa kutubesha ibintu nyibyo neva abakora desabone munyarutse siniko ndabategeka ni umuntu akora ibyashaka so ndakunda cyane bobo iki kiganiro gitegeza guposta siza tuto cyangwa ati ngomba wagifude ntibikunda bobo gira uzinze kamera tugikwisha nacu nyambo ko desabone kora subscribe kora share na comment ze kandi comment ndo zikenewe je bafana ndabatera inkuru je nkazotwarinda bishitse kuko turabakobwa mani je bishitse nzoza ngo wenda bahasho udasona abanvisinda hamwe nza kubyara mumfashe fresh muvuga ati nice je ndafise ikigoma mumfashe impuzu fisindi gerino kuko byose ni kwitahura mu buzima so ndabakunda cyane ciao ciao dumiwe